Turabahaye ikaze umunezero basesekareho mwese aho mudukurikirana muherereye. Amakuru agezweko avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri uyu muhingamo, ibintu birabandanya gukomera cane kwa Guillaume Bunyoni naho agwariye mu bitaro bikuru vya Gitega. Abategetsi bakomakomeye cane barasabwa ko boja kumuraba bakamusura. Bunyoni aho agwariye araremvye bikomeye cane, naho bivugwa ko harimwo agahengwe agenda yoroherwa agatora agahengwe, ariko biraboneka ko General Alain Guillaume Bunyoni aremvye cane agwaye. Abo gwagendanye abategetsi bakomakomeye baramwe, abanyagihugu barabasaba ko bogira ikigongwe bagasimbukirayo bakaja kumuramutsa aho agwariye. Aho agwariye umuntu arekuriwe kumugerako wenyene, baravuga ko ari umutambukanyi wiwe mbere n'abana biwe nibo barekuriwe kuja gusura canke kuramutsa General Alain Guillaume Bunyoni. Abo bategetsi baritwaza ko rero bakafatira kuri ivyo canke bakavyuririrako bakavuga ko batoja kuramutsa General Alain Guillaume Bunyoni kandi ngo batarekuriwe kuja kumuraba, batari muri bamwe barekurirwa mu kuja kureba uko amagara Bunyoni amukitse. Bunyoni icumba agwariyemwo mu bitaro bikuru vya Gitega acungerewe canke yicungerewe n'abapolisi karuhariwe, abapolisi 10. Icumba kimwe kirarinzwe gicungerewe n'abapolisi 10 nibo bakizungurutse. Hanze y'ico kicumba kandi nayo hariyo abandi bapolisi karuhariwe nanone batambaye impuzu z'igipolisi, bariko baba ngaho mu bitaro bikuru vya Gitega bacunze umutekano ko Bunyoni ashobora gutoroka. Hanze y'ibitaro kandi naho haravugwa ko hoba hariyo abasoda bacungereye impande n'impande z'uko ata muntu n'umwe yohirahira agashika akagera aho General Alain Guillaume Bunyoni agwariye. Bamubona ko Bunyoni ashobora kuba hari bimwe anyegeza, harimwo kuba yoba yarigwaje, akaba arondera ukungene ashobora kuzotoroka ibibohero apfungiwemo canke abohewemwo, binyujije canke aciye kujanwa mu bitaro kuja kugwarirayo, akaronka akaryo ko ashobora gutoroka ibohero, agatoroka ubutungane bwa Varisito Ndayishimiye n'akagwi kiwe bafashanya mu kuboha General Alain Guillaume Bunyoni. Urwanko n'urwa kera kuva ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, burya ngo General Alain Guillaume Bunyoni ntiyavuga kumwe na Varisito Ndayishimiye, na cane cane ko umwe yaba ari hejuru y'undi, umwe agatanga amategeko ku yundi. Uko kunyinyurana rero kuba kwaravuye kwa Nkurunziza, we yabagavye mu bibanza aho Bunyoni vyaboneka ko atifuza ko hari umuntu ashobora kumutwara mu kibanza iki niki, usivye umukuru w'igihugu. N'umukuru w'igihugu vyaranka nawe akamwereka ko General Alain Guillaume Bunyoni akomeye nyine, aho yari yariyise Mutamade Mwarabu Mupo. Uyu muramuzi ku mazina menshi. Ubutunzi yaratunze, aratunganirwa, aratunga itunga ngaha mu gihugu c'u Burundi no hanze y'igihugu, aratunga ingendeshwa zigenda ku butaka, ibigendeshwa bigenda ku mazi n'ibindi bigiye bitandukanye, aratunga ngaha mu gihugu c'u Burundi n'ibindi arabitunga hanze y'igihugu. Ivyo byose rero birerekana ukungene General Alain Guillaume Bunyoni yatunze agatunganirwa, ariko mu nyuma bigahava bimuta kuw'amazi.
yaratunze ibikoresho vyinshi vy'inzahabu, aragenda ashika naho atunga akazu kasugumwe ko mu nzahabu, anya ku nzahabu. General Alain Guillaume Bunyoni n'umutambukanyi we Hyacinthe Niyonkuru Bunyoni. Ivyo rero vyaciye bigenda biba ngo Bunyoni kuri kino gihe akaba aremvye, amagara amukitse, kandi itunga ryiwe bararimunyaze. Yaragirijwe ivyaha vyinshi harimwo gushaka gutembagaza ubutegetsi, gutuka umukuru w'igihugu, kwikonona itunga ry'igihugu, kurihungabanya nyine itunga ry'igihugu. Aragirizwa kandi ko Alain Guillaume Bunyoni nyine yaragirijwe ko ngo yihagiye itunga y'igihugu ku neza yiwe, atari neza y'abanyagihugu. Ivyaha vyinshi, ko kwagirizwa gushaka kwica umukuru w'igihugu ariho muri kino gihe ariwe Varisito Ndayishimiye. Bati urwanko n'urwa kera, burya ntago vyatanguye ubu. Kandi ngo no kumugira premier ministre nuko yari yabisabwe na Petero Nkurunziza atari yopfa, uko yari yatunganije ukungene bazoja muri ivyo bibanza bigiye bitandukanye. Uyu Nkurunziza nawe yarazi ko azoba ariho, akaba imboneza yamaho, ibaruta bose canke ibasumba bose, naho nta urusimba rwamubonye nyine yaciye aca ashengera ataravye ivy'integuro yariko arategura ngaha mu gihugu c'u Burundi ukungene vyagomba kugenda. Ibintu birabandanya gukomera cane. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo yoba nawe ariko arubaka iragi rikomeye cane. Iryo ragi rikazoba ririmwo nyine abashikiranganji, abaprokireri, abandi bagiye batandukanye bafise ibibanza bitandukanye mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Hafi ya bwose bikaba biboneka ko ariko aragena mu bibanza abantu azokoreramwo kugira ngo abashe kwitoza mu mwaka w'2027. Mbere kandi no mu mwaka w'2026 no mwaka ukomeye cane wo kwitegura no gutegura abakandida ku migambwe. Aragira ngo arabukungene mu mugambwe CNDD FDD bazomuja inyuma, bazosubira kumugena kugira ngo abe ari we aserukira uyu mugambwe. Varisito Ndayishimiye yaragiye yumvikana kenshi avuga ko ngo yaje kuba umukuru w'igihugu atabishaka, ngo babimuzanyemwo babimushiramwo, none biraboneka ko adashaka no kuva muri ico kibanza ngo ahe abandi abavyipfuza aba ari bo batwara igihugu. Ibintu birabandanya gukomera cane, ni ingorane zikomakomeye biriko bibandanya gushika. Biraboneka ko uyu mwaka tugiye kwinjiramwo wa 2026 uzoba ari umwaka ugoye cane. Biraboneka ko CNDD FDD uzohirahira kwanka kandidatire canke kudashigikira Varisito Ndayishimiye. Uwo nguwo azoyibonayo imbwa yaboneye kw'ivomo, azobona ibisaka vy'imbwa bigiye gusha nk'uko babivuga ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nyine, kuko biraboneka ko ata muntu n'umwe azoha agahengwe mu gihe azoba atariko aramushigikira. Ariko arubaka abazomufasha guta muri yombi, gushinga itegeko iryo ari ryo ryose kugira ngo hatazogira uwumukoraho, azobe akingiye abakamukozeko. Nibo ariko araha ibibanza, nibo batazokubahuka no kugira ico bamukorako canke no kumutunga urutoke. Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo
urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.